Ndabaramukije mwese mudukurikirani Ange Michel Muhayimana nk'abantu umupastori w'ishengero New Covenant Fellowship riri mu gace ka Dallas. Nkaba ndabaye kaze mwese mu kiganiro cacu kuri kubohora. Ni kiganiro tukorera kuri televiziyo ko cyane kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp turafise ikiganiro kuri kubohora tanga inyigisho, ariko kandi tubatanguye n'inyigisho ku buryo bwa video, aho twiza yuko izi nyigisho z'amavideo nazo nyene zigenda zibafasha. Rero ndabaye kaze nkabamenyesha kandi yuko izi nyigisho abazikeneye bashobora kuzisanga kuri YouTube yacu, akaba yitwa Ange Michel Muhayimana. Mushobora kuzisangaho aho mushobora gusangaho inyigisho nyinshi zitandukanye zishobora kubafasha gutahura ijambo ry'Imana, gukora mu buntu no kumenya umwami Yesu Kristo. Rero ndabaye kaze mu nyigisho y'uno munsi, aho tubana twiga inyigisho twizera ko ari inyigisho iza kubafasha. Iki ni igice ca kabiri kuri bashasha kumbura abatari bwakurikiranye igice ca mbere, nkuko nabivuze mu isanga kuri Facebook, kuri page yanje canke kuri YouTube, mugasangaho izo nyigisho zose zirahari. Iyi ni igice ca kabiri rero. Igice ca mbere twarabonye kuri no jambo y'umutwe rivuga ngo mbega umukristo aracumura canke cyane mu gishasha kiracumura. Mbega ubuntu bw'Imana butuma umuntu yibera mu byaha nkuko abantu batandukanye basanzwe babyigisha? Iki ni kibazo gikomeye cyane twumva kenshi cyane abantu benshi bavuga bati abantu bigisha iby'ubuntu bw'Imana, ibintu by'ubwami bw'Imana, n'abigisha b'ibyaduka bigisha ibintu bitari byo. Abandi bakavuga bati turabona abantu twavuze bwa kabiri twe ntugicumura, twebwe ntitwiba, twebwe ntitubesha, twebwe ni ibyo ni kinyoma, ni mensonge, sivyo. Abigisha ibintu baramenya umuco, hari umuco bataramenya. Amajambo nk'ayo ugasanga aravugwa, ariko wasuzuma ijambo ry'Imana ugasanga ari ibibazo byinshi bitavyishuye umuntu yigishije mu buryo bwa gutyo. Rero muri nyigisho ya kabiri dushaka kuraba icekeye guhinduka mu vyiyumviro, le renouvellement de l'intelligence, the renewing of the mind mu Congereza. Inyigisho ya mbere tuko turavuga ku byerekeye ubuzima bushasha bwo muri mwemu, ubumwe bwacu bwo muri mwemu, ico uwizeye Kristo ahinduka iyo yizeye Yesu umwami n'umukiza, ngena ahinduka icane mu gishasha, ahinduka umwana w'Imana, ahinduka umugororotsi canke umukiranutsi mu Kinyarwanda, ahinduka umuntu vy'ukuri yemewe n'Imana. Ubuzima bw'indani bwo muri we, bwo muri Kristo Yesu, ari ubuzima bushasha budacumura, budapfa, butabesha. Ubwo buzima nibwo buri ndani mu mpwemu yawe. Twarabonye imirongo itandukanye, ariko sinshaka guteba ku nyigisho ya mbere. Weekend yashaka kuja kuyiraba kuri YouTube nkuko nabivuze, canke nga kuri Facebook, kuri page yanje irahari. Ariko nagira no munsi tuvuge ku gice ca kabiri citwa guhinduka mu vyiyumviro. Bene data, reka mvuge ikintu narabwiye mu nyigisho ya mbere yuko umuntu ari mwemu, afise umushaha ariko aba mu mubiri. Ijambo mu Tesalonika ba mbere igice 5:23 hatubwira ngo Imana nyene amahoro aba ari ibeza rwose mu mwemu, mu mushaha no mu mibiri yanyu. 24 urakomeye ucuvuga ngo kandi yatanguje igikorwa ciza muri mwebwe, niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Urumva ko Imana yibahamagara, yatanguje igikorwa muri twebwe c'agakiza. Twarabonye agakiza ari Imana igatanguza mu mutima w'umuntu, nta gikorwa c'umuntu kijamwo. Twarabonye neza yuko wakira Yesu umwami n'umukiza mu mutima wawe, by'ukuri wakira ubuzima bw'Imana, kandi Imana ari Imana ikora igikorwa cyo gukweza. Ariko nawe urafise ico guhamagarira gukora. Abantu rero benshi ngane batandukanira bacavuga bati urabona agakiza n'Imana igatangura nigakomeza gushika izogaheze. Nivyo ucume ngo wowe uri hagati, uri kintu cikirobo kiri ngaho atarakimukwiye gukora, ni wicarire. N'igihe ukoze ikintu kitari ciza gahimbara Imana, nibisanzwe wowe ntucumura, wowe ntiwiba, wowe ntusambana, wowe ntutukana, wowe ntanzi kugira, wowe nta rusaku uvuga. Ivyo nibisanzwe, si wewe. Ico ni kinyoma, niko benshi bacakubwira. Ariko naga dusuzuma ijambo ry'Imana, twabonye ko impwemu zacu ni sawa, zireya, ziragororotse. None umushaha wawe naho, mu bwenge bwawe, mu mushaha wawe, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ukwiye kubaho wiyumvira gute? Twarabonye ko impwemu yawe nibwo buzima, ni wewe ukuri. Ariko impwemu yawe ikonekta n'isi y'impwemu, ariko umushaha wawe, ame yawe ikonekta n'isi, le monde qui nous entoure, iyisi tubonesha amaso, kandi niyo siège de ta personnalité. Niho wewe umushaha bamenye ati uyu muntu afite temperament iyi, arugurutse, arugaye, arahoze, aravuga cyane, arashwashwanutse, aratera inkuru. Urumva byose, ishavu, umunezero, byose biri ngaha mu mushaha wawe, muri ame yawe. Rero iki ni kibazo niza yuko iri jambo ry'Imana ry'uno munsi
riza kudufasha gutahura ingene twobaho ubuzima nk'abana b'Imana bwo kwiyumvira mu buryo bwiza kandi bubereye. Dusome ijambo mu Baroma 12 murongo wa mbere. Romains chapitre 12. Baroma 12 murongo wa mbere avuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimaze. Iri jambo nzorigaruka ko mu gice ca gatatu c'inyigisho kivyereka ingene imibiri yacu dukwiye kuyigira witanga nk'ibimaze bihimbara Imana. Ariko umurongo wa kabiri niwo shaka guhagarara ko cyane. Avuga ngo ntimushushanywe n'ivya kino gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Mu Gifaransa avuga ngo ne vous conformez pas au monde présent. Urumva tu conforme, tu prendre la forme d'une autre chose. Iyo umuntu ariko arigana ikintu aba ashaka kumera nk'icyo kintu, aba ashaka gukora nk'icyo kintu. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntimushushanywe n'ibya kino gihe canke n'inosi. Muri make muhe imibiri yanyu Imana nk'ibimaze bizima bihimbara Imana bishimisha, niko kwikorera kwawe kugira akamazi. Ariko kandi aciye ababwiye ati ntimushushanywe n'ibya kino gihe. Aha rero ni responsabilité yawe iciza. Ne vous conformez pas au monde présent. Muri make ntubeho nk'uko abapagani babayeho, ntukore iby'isi ikora, ntiwiyumvire nk'uko ab'isi biyumvira, ntuvuge nkabo, ntugendane nabo, ntugendere mu ngeso mbi zabo. Ni ijambo ry'Imana muri ko ratubwiye, kuko isi irafite système. Iyo yavuze ngo le monde présent bara kuvuga système du monde, ni système y'isi, uburyo isi ikora ibintu, uburyo isi yumvira ibintu, uburyo isi ibona ibintu. Twebwe rero nk'abana b'Imana ntitukira abacitoyens du monde, nous sommes les citoyens du ciel. Turabantu iwacu turabene gihugu wo mwijuru, iwacu tuva ni mwijuru, iwacu mu buryo bw'impemu turaba mwijuru. Nje tuma tuza kwibona mu nyigisho imitima yacu ikwiye gushira ubwenge bwacu kuvyerekeye iyo tuva muhire wacu. Umuntu wese aguma yumvira iwabo. Ubuje ndi mu mahanga, mba muri Amerika, ariko umutima wanje uguma wiyumvira ivyi Burundi muhira iwacu yona jemva iyomva. Urabona ko n'inyuma yanje hari drapo y'u Burundi, hari drapo y'u Burundi ko riguma rinyibutsa muhira iwacu ahariho. Umutima wanje ubwenge bwanje uri kuvyerekeye muhira, kuko naho nogira gute nano mu Amerika sinshobora kwibagira ko ndi Umurundi, umamfise nationalité burundaise. Ico ndi jewe ndi Umurundi mu maraso. N'umuhungu wanje yavukiye ngaha, marige ko yavukanye karanga k'Abanyamerika, aguma ari Umurundi ko n'umwana wanje. Rero ndamwigisha iby'imico y'iwacu kugira amenye iyava, amenye imico y'iwacu. Rero natwebwe nk'abana b'Imana ntidukwiye kwikonforma kwiyumvira nk'ab'isi ngo twifatanye nabo. Twahoze turi muri ab'isi ariko ntitukira ab'isi. Rero ntidukwiye gufata iyo forme y'isi ngo tumere nkayo. Aca abandanya akavuga ati yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Mu Gifaransa bavuga gutya ngo soyez transformés et par le renouvellement de l'intelligence. Muhinduke gose mu mishaha yanyu. Muhinduke gose, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Urumva turakeneye guhinduka mu mushaha wacu. Mu Kirundi bavuze ngo muhinduke mu mitima, mugize umutima mushasha. Ariko ugiye mu Gifaransa ndavuga le renouvellement de l'intelligence. Mu mushaha wacu, mu bwenge bwacu, de notre âme. Uhinduke gose. Ari ikibazo gice kihaba. Nahoze ndavyigisha kera aho nabwira abantu guhinduka mu vyumviro, hindura, change your mind, renew your mind. Ukaguma wibwira abantu ngo renew your mind. Abona kibazo none pastor, none how do I change my mind? Mindura mindset, minduka mu vyumviro vyanje gute? Ariko nza gusanga Paulo yababwiye ibi ngo bahinduke mu vyumviro gose, kubera yabanje kubabwira igikorwa cakoretse muri Kristo Yesu. Kuva mu gice ca mbere c'Abaroma kubana mu gice ca 11, Paulo ariko aravuga igikorwa c'agakiza Imana yatanze ikoze muri Kristo, igikorwa c'ubuntu bw'Imana n'ubwami bw'Imana. Agerageza kubereka agakiza ngena kaboneka muri Kristo, ngena bamwakire Kristo bahinduka abagororotsi, abakiri ubuntu busesagara bw'Imana ngena baganza mu isi biciye muri mpemu yera. Abereka ngena Israeli izokizwa, abereka ibintu bitandukanye byabaye muri Kristo Yesu. Ahejeje rero kubabwira ico babaye muri Kristo, acaza mu gice ca kabiri c'ubutumwa bwiza abereka ingene rero kubera iyo nkuru nziza bumvise, kubera ubwo buzima bushasha bahawe muri Kristo Yesu, ingene bakwiye kwiyumvira,
ingene bakwiye gutanga imibiri yabo bwa mbere nk'ibimazi comme des sacrifices vivants, kubera mu isezerano rya kera umuntu aje gutanga ikimazi cyangwa igitambo akigihereza Imana bazana ikintu gizima, ntiyazana ikintu gipfuye. Natwe turi bazima muri Kristo Yesu, nje Imana duhamagarira gutanga imibiri yacu nkuko nayo ari mizima kugira ngo nayo ikorere Imana, ariko mu byiyumviro tugenda turahinguka. Rero guhindurwa mu byiyumviro si acte yawe ukora ngo na munsi ngo ndahagurutse ngo je ngo ngimpinduke mu byiyumviro ngo maji ngo abracadabra ngo ndahindutse mu byiyumviro. Oya, uhindurwa n'ijambo, uhindurwa no kumenya ico Yesu yakoze muri wewe, uhindurwa no kumenya identite yawe nkuko Paul yabanje kubabwira icakoretse mu mitima yabo igihe bizera Yesu Kristo cyo gucungurwa no kwezwa n'ibintu bitandukanye. Ariko rero amaze kubimenya acavuga ati rero nimwakiriye connaissance ubwo bumenyi mwahawe, ibyo mwarose muri Kristo biyatume muhinduka mu byiyumviro ingene wiyumvira, umenye uwuri. Iyo umenye icuri wiyumvira nk'uwuri, ariko utaramenya icuri ntumenye icuri. No munsi mfise umwana w'umuhungu imyaka 2 ntazi gutandukanya umuhungu n'umukobwa, ntazi n'uwo mwaza ati sex yawe niye ntayazi, yiwawe yibereye ngaho aracting uko yishakiye twara uko ashatse nk'umwana nyene ataramenya ivyo bintu bitandukanye. Ariko agenda arakura, agenda aramenya, uharije tanguye kuzaramenya kubera agenda aravuga, agenda ariga, agenda araraba, turamwigisha gusoma, kwandika n'ibindi, agenda aratahura. Uko agenda aratahura izo connaissance niko zihindura uko yiyumvira, uko agenda aramenya ibintu. Uravuga ikintu kugira ngo no, kubera aramaze kumenya icyo ashaka n'adashaka, ubashaka kubwira ibyo ashaka n'adashaka. Natwebwe muri Kristo Yesu uko tugiye turamenya Kristo Yesu mu mitima yacu, ariwe byizigiro by'ubwiza bitransforma uburyo twiyumvira. Aciye avuga ikintu gikomeye cyane igituma ushaka kumenya ubugombe bw'Imana. Umviriza ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye, ce qui est bon, agréable et parfait. Kugira ngo umenye ubugombe bw'Imana by'ukuri biragusaba kuba hariho renouvellement de l'intelligence. Ariko Imana ni nyabuntu, Imana y'urukundo n'umuvyeyi, umuntu wese yamusanga kuri niveau yiwagezeko. Ariko Imana duhamagara gukura, aho dukura muri sagesse y'Imana, mu bwenge bw'Imana, kugira ngo twiyumvire tuvuge nk'uko Imana ishaka ko tuvuga by'ukuri. Pawulo avuga ngo nkiri umwana niyumvira gwana nkavuga gwana, ariko maze gukura ivy'ubwana ndabishira hasi ntangura kuvuga nk'umuntu akuze. Rero izi jambo turabigisha nugira tuve mu bintu by'ubwana dukure, twiyumviye duhinduke mu byiyumviro byacu nkuko Imana ishaka. Rero guhinduka mu byiyumviro ni processus, bifata umwanya, si ikintu kiba mu munsi umwe cyangwa mu minsi 2, bifata ubuzima bwawe bwose. Naje ndiko ndabigisha nubwo niko rugendo ndimwo wa renouvellement de l'intelligence. Hari ibintu bimwe mba mbayemo, sinzi uko birabashikira ugasanga umuntu arafise ingeso mbi, nka karaktere yo kuvuga nabi, gushwana n'ibindi bitandukanye. Umuntu bamubwira ati ico kintu si ciza, ngo je nikomeze, ngo nikomeze jewe, ndeka ngo wacu niko twabaye. Urumva akabikonnecta ni wabo n'umuryango wabo ni yava ngo gatumba intara, ukiyumvira umuntu ugati none wari umwana w'Imana ngo ntumindure ngo je sishaka umuntu amindura. Oya, ntukeneye guhindurwa n'umuntu, ukeneye guhindurwa na Kristo, ukeneye kuba renouvelé par renouvellement de l'intelligence. Ijambo rya Kristo rekere guhindura. Rero ibikorwa bya kameremere yawe, la chair cyangwa the flesh mu Congereza, bikiganje ubuzima bwawe, ni kibazo ni muri siège yaho mu mutwe wawe. Iyo wemeye ko Yesu by'ukuri aguhindura, uraguhindura. Mene data, iyo abantu babishaye batatakubwira ati iki kintu si ciza kuri wewe, aho kuba defensif ngo wigwane cyangwa ugwane, bijana imbere y'Umwami Yesu, genda usenge umwe ati Yesu by'ukuri ikintu ni kibazo kuri jewe no kubandi bankikuje, abantu bose duhura, ndagusavye umpindure unshoboze kugiheba. Abanyedini bacagenda akavuga ngo umwe by'idini ngo niyeze n'amaraso ya Yesu, gahamagara amaraso ya Yesu ngo akuboneke ko ngo agutwikire n'ibindi bitandukanye bitari muri Bibiliya. Ugasaba umuntu yaba ariko arabikora ngo amaraso ngo kizimaza kuntwikira, ça c'est de la religion, iyo ni dini. Ariko kwihana kukuri, guhinduka kukuri, kwiyeza kukuri nkuko Bibiliya byigisha ni guheba ico kintu. Ariko nubishoboze mu nguvu zawe bishire Kristo, ubishoboze namwe yera, nuko wemera ukamubwira uti ndagwaye aha hantu, ngikagenda imbere y'Umwami Yesu, ndamubwira ati data iki ni karaktere yanje mbi, ni ikintu kingore, ni ikintu kikibosha umushaha wanje, kuko ivyo byose wita ngo nivyo mu muryango, ngo nikomeze ngo niko wabaye, ni ibibazo byo muri ame no mushaha wawe. Hakeneye the renewing of the mind,
Ibyo rero bibaye mwana data ubuzima bugenda buraba bwiza, ugahinduka umuntu aryoshe kubi ruhande, ugahinduka by'ukuri umunyamahoro, umunyabugwaneza. Bijya byose kiya camwe avuga cyo muri Galati, mu Galati igice cya 5 cyangwa cya mpemu, kwese ngenda kirigaragaza ku buzima bwawe. Kuko ugenda urahinduka mu byiyumviro, niko ivyo camwe kigenda kiragaragara, amahoro, umunezero, kwihangana, ubugwaneza, urukundo, bigenda biragaragara hanze kubera wemeye mpemu yera ko akora igikorwa ciwe mu buzima bwawe. Abanyefeso 4 murongo wa 20 no 24. Ephésiens chapitre 4 verset 20 à 24. Haravuga gutya mu Banyefeso 4 umurongo wa 20 gushika 24 avuga gutya ngo akamera ku 20 ngo ariko mweho ni mwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nkuko ukuri ko muri Yesu kuri, kubabwira kuvy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza kuruhendo. Mwiyambure wa muntu wa kera. Ubutumwa bwiza cyo butubwira kwiyambura, so dépouiller du vieil homme. Uwo muntu wa kera nawe yabamanywe na Kristo ku musaraba. Iyo twakiriye Kristo, uwo muntu wa kera arahava, hakaza ubuzima bwa Kristo. Nico bita l'échange divin, cyangwa divine exchange, aho Yesu akuraho ubwo buzima bupfuye bwo muri Adamu, aha gucomeka mu buzima bwiwe bushasha, ugahinduka imwe nawe. Ubwo nibwo butumwa tubwira abantu. Ntitubabwira ubutumwa bunyuranye nubwo tubona ba Paulo na ba Petero bigishije. Aca abana yavuga ati ngo mukigishizwa muri we nkuko ukuri ko muri Yesu kuri, kubabwira kuvy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza kuruhendo. Ukwifuza kuruhendo maruzi ibintu by'isi muri make by'ibyaha n'ibindi, mugahinduka bashasha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukaba renouvelé muri mpemu ariko no mu mushaha, dans l'esprit de votre entendement, mugahinduka bashasha. Reka ndakubwire le renouvellement de l'intelligence, guhinduka mu byiyumviro byatanguye umunsi wizera Yesu umwami n'umukiza. Kuko umunsi wakira Yesu mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza wawe, aguhindukira ubuzima. Ujya munsi warutanguye système de pensée nshasha, kwiyumvira mu buryo bushasha. Nimba uciyumvira nk'umuntu wa kera, something is wrong. Nimba wigisha inyigisho zitarizo, ntibitangajwe mu wiyumvira nk'umupagani. Nimba kumubwirwa za nyigisho z'imigisha, z'ibintu woronka, z'ibibazo byawe, z'abapfumu, z'abarozi, z'abantu bakuroze n'ibindi bitandukanye, no wonder ntibitangaje kudaguma wiyumvira ibintu by'isi n'abandi baguma biyumvira abadayimoni. Ariko umunsi wakira Kristo, jewe hari tariki 5 z'ukwa gatanu 2021, uyo munsi umushaha wanje watanguye guhinduka. Nari nkunda iby'isi, nari nkunda amaboîte de nuit, nari mu bya copinage, nari mu bintu byo kwiba, urabona ibintu by'amafuti byose bibaho, akaboregwe. Nari mu alcoolique pendant 7 ans, abantu banzi nk'imboregwa, ngo wa mutipe aboregwa, ntibarabwa na wa mutipe, bavuga kaga tipe kaboregwa, ko nari muto nashana gusumba no. Umviriza, ariko umunsi Kristo azaka mu buzima bwiwe mwene data, le renouvellement de l'intelligence biratanguye. Mindset yagitaba ibyo nahora nkunda numva sinkibikunda, ibyo arabinezeye numva bitanguye kumbihira, nkumva nkavuga ati mbega nari mu biki nahorahe. Aho rero the renewing of the mind, mentality yawe yatanguye guhinduka. Ikibaye progressive mukabandanya utera imbere mu guhinduka mu byiyumviro, ntugume hahanje cyangwa usubire inyuma mu byiyumviro. Ariko inyigisho uhabwa, sorte y'inyigisho uhabwa, zirafise uruhare runini mu buryo wiyumvira no mu buryo uvuga no mu buryo ubayeho. Nimba wigisha inyigisho zidahuye n'ukuri Paul akaravuga, ntibitangaje ko wiyumvira uko wiyumvira. Ikindi, ibintu ushira mu mushaha wawe birafise output, ni input na output. Ni kujya ufata system ukayishira ya programmation ya ordinateur, ukayishira mu mashini igusubiza ivyo wayihaye. Umushaha wawe nawo ivyo wawushizemo ntizogusubiza. Iyo wakira ukuri kw'ijambo ry'Imana ku butumwa bwiza, ubwo uwo mushaha wazo gusubiza iyo butumwa bwiza. Iyo wakira inyigisho zitarizo, uraba ibintu bipfuye, ukumvira ibintu bipfuye, ukavuga nabi, urabona n'ibyo umushaha wawe gusubiza. So watch what you put in your mind. Raba, suzuma ibintu ushira mu mushaha wawe. Raba, nico kiba n'inyigisho n'indirimbo zimwe. Si indirimbo zose ziri mu kuri kw'Imana. Sabavuga butumwa bose akavuga ubutumwa bwiza. Oya, hari kavuga ubundi butumwa bwabo butari bwa Kristo, bubateranya n'abantu. Nk'umuntu agomba kubwira ati ujya naka yarakuroze, narabonye naka ko yakuroze, narabonye ko naka ari wakuru nk'igitega. Urabona umwana wagwaye n'ibitega, ukaba muri mu bitega abapfumu, abarozi. None wokura gute mu gakiza
ngo wishe amaso kuri Kristo uhinduka mu byiyumviro uguma wiyumvira ibintu by'isi nk'ibyo wowe simakanye ko bitabaho ariko hari ubushobozi bwo muri Kristo bisumba ntitwisi twoguma tuvuga umwanya wose rero arabandanya avuga ati mugahinduka abashaka mu mpemu y'ubwenge bwayo mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri mwara wowe twaramwambaye ariko hari renewing hari guhinduka mu mishaha uwe muntu mushasha twaramwambaye uwo yaremwe mu ishusho y'Imana y'ukuri hamwe no kugororoka by'ukuri uwo muntu rero mushasha turamwambaye mu mitima yacu twarakire Yesu umwami n'umukiza turi abantu bashasha turi byaremwe bishasha turabagororotsi turabera twaratunganijwe muri Kristo Yesu ariko tugenda turaba mu gutungana ku munsi twemera ko Imana challenging imishaha yacu bene data ari rimwe nimwe ibintu bimwe twiyumvira bitari byo Imana ireka kugira ngo tubireke kwiyumvira ibintu bitabereye ugasanga ni ikintu kibanje gutunyiganyiza gatonya kandi Imana ikabikoresha kugira ngo igufashe gukura no guhinduka. Abanyefeso 5 umurongo wa 10 n'uwa 17 Abanyefeso 5 umurongo wa 10 n'uwa 17 haravuga gutya hano ngo mumenye neza ibihimbara umwami wacu mumenye neza ibihimbara umwami wacu. None ibyo wemenya gute bitari mu mushaha wawe? Womenya gute ibihimbara umwami Yesu bitari mu mushaha wawe? Abantu rero bigisha abwira abantu ngo urabona ngo wowe ntugicumura n'ibiki ni gute Imana yabikeneye ibihimbara. No kweka amaverse menshi avuga kunezereza Imana kuyishimisha kandi ucyane mu gishasho umwana w'Imana. Rero mwana data umenye neza ibihimbara umwami wacu. Ivyo ni Imana ishaka tumenye tuma kwiga ijambo kumenya ijambo ko namwe nabene data gusenga wenyene gufatiramo amasengesho nabene data hari ukuntu bihindura umushaha wawe ariko yishurirwa igihe Yesu yakoze birahindura umushaha wawe. 17 nuko nimube ibipfu ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo. Nimube ibipfu ibipfu nibyo byiyumvira nabi ibipfu byiyumvira nk'ibipagani ariko wewe ntukwiye kwiyumvira nk'igipfu wari igifu kera buri muzima muri Kristo. Rero umenye ibihimbara umwami wacu. Dusimbire mu Bakolosayi igice 3 Colossiens chapitre 3 verset ya mbere gushaka ku ya 4. Abakolosayi igice 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 4 umurongo nkunda cyane n'umurongo nkunda cyane Abakolosayi 3 aravuga gutya ngo none rero mumvize neza none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo murondere ibiri hejuru asangwa kuko mwarazuranywe na Kristo umunsi mwizeye murondere recherchez les choses d'en haut. Recherchez, nous si jambo bavuze ntibavuze ngo chercher, recherchez les choses d'en haut. Murondere ibiri hejuru. Abarije mushaka umutima. Put your minds, mucongereza ko bavuga. Mushimisha yanyu kubiri mu ijuru. Put your minds on heavenly things. Ntimushimire ku byo ngaho mwese. Ariko it's a challenge. C'est un défi pour nous. Ko usanga turi mu isi abantu b'Imana bavuze bwa kabiri tubaye nk'abapagani ugasanga tuvuga nkabo ibyo bakora n'ibyo barimo abafuti barimo tukutwajamo baja mu biturire tukaja mu biturire baja mu bwicanyi tukaja mu bwicanyi wasanga turaparticipa mu bintu byose kandi tuvuga haleluya Imana ishimwe Yesu ashimwe ariko watubwiye ngo none rero asangwa mwarazuyanywe na Kristo murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana muri make mushyire umutima ku by'ubwami bw'Imana ku bya Kristo mushyire amaso yanyu kuri Kristo. Abanyefeso 2:5 twarasomye hatubwiye ko tucanye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Muri make ushyire umutima aho usanzwe uri mu buryo bw'imwemu mu buryo bw'imwemu wicanye na Kristo ahantu ho mu ijuru ushyire umutima aho hantu Kristo asanzwe yica. Muri make ibintu by'ubwami bitwo turiga bya Kristo by'ubuntu bw'Imana by'ubwo Yesu yakoze ari bishaka umutima. Ariko reka ndakubwira iyo uguma wigisha inyigisho zigushira umutima ku byo kwisi nizo ziri populaire izo nyigisho nabigisha ibyo bintu niba ari populaire ariko na popularité sisigura ko harimo efficacité. Abantu bakubwira ibibazo byawe ingorane zawe bagomba kubwira ko abansi b'Imana giri bakubite inkoni abagomba bakubwira yuko biraheze cakira gitangaza cawe afite uja mu makoraniro gusenga ndahita n'amadini amwe atari amadini amasinagogi aho usanga ugenda gusenga ahantu ugasanga ntibakubwira Yesu bamucisha mari by the way ari mu bisanzwe hari umuntu witwa Yesu ariko umwanya munini agomba kubwira ugasanga umuntu arahagaze amasaha isaka ariko ari yivuga yivuga indege yagiyemo yivuga ibihugu yagiyemo yivuga inzabamwo imodoka atwara
avuga ngo ndari umuntu akomeye agaca avuga ngo wakire Yesu. None wambwiye Yesu cyangwa wambwiye wewe? Pawulo avuga ijambo rikomeye ngo we don't preach ourselves, ntitwivuga ntitwibwiriza ako tuvuga Kristo yabambwa akazuka. Bene data, aya n'amajambo nzi ko atari populaire muri kino gihe tugezemo, ariko turabona tuyavuga kuko abaturanijwe bazoyumviriza. Abahamagawe kutwumva bazotwumva kandi barahari. Abandanya avuga umurongo wa 3 ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba wishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Mwarapfuye, mwapfanye na Kristo. Abagalatiya 2:20 nabamanywe na Kristo ko sijewe nkibaho Kristo niwe waho muri jewe. Ivyo nkora muri no mubiri byose ndabikurusha no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyegura. So twarapfanye na Kristo tuzukana nawe umunsi twizera. Tuzindukira mu bishasha. Rero niba twarapfanye na Kristo twiyumvire ibyo muri Kristo. Abari byo bya passion. Uri umusore, uri inkumi, uri umugabo, uri umutama. Umviriza, il n'est pas trop tard ku buzima bwawe. We are on fire for Jesus. Kuko uba passionate about the things of God. Ku bintu by'Imana bigutera kibabagwa umuriro ukumva biraryoshe. Ndashima Imana. Bavuga ngo umuvinyu kugenda urasanzwe, kugenda urakura, kugenda uraryoha. Nandi ndashima Imana kuko imyaka igenda iraba myinshi, ko ngenda kura mu myaka. Ngenda mara nigiye mu gakiza, nuko ivy'Imana binyohera. Ubu sinkiri mu bintu by'ibigumbagumba. Imo Yohana avuga ngo misore ngo ndabandikiye kuko muzi ko mufise inkomezi. Oya, ndiko ndaja muri kategori yo gukura, ako ntekanye mu mwami. Ako ndi passionate, mfise ishaka ry'ivy'Imana n'umunezero wabyo. Aho ngenda ndahinduka mu byumviro, ibi byigize ibigigwa mara mu buzima bwanje, byigize ibintu by'ibi stronghold, ibi mihaye byigize bihome imbere yanje. Ngabishira Yesu akabikubita down, akabibomora kandi arabishoboye. Rero ugenda urakura mu buntu bwiwe. Arabana yavuga ati kane Kristo niwe bugingo bwanyu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Muri make dushimisha yacu mu kuby'ubwami bw'Imana, ku bya Kristo. Ibyo nabyo is a process. Bene data, ngumashimikira cyane ku bwoko bw'inyigisho uhabwa. Ubwoko bw'inyigisho uhabwa aho usengera. Aho usengera uhasuzuma ibyo bigisha. Urabe baguma bavuga umuntu, baguma bavuga ingorane, ibibazo, insaku nibiki. Nta mwanya dufise kuvuga insaku, nta mwanya dufise kugira abantu ngo insaku turazizi ko zihari kandi zizokama zihari. Ariko abantu iyo bakuze bakava muri bya bagasha umutima ku by'ijuru kuri Kristo, agenda usanga umuntu agenda araheba kuvuga insaku, ugasanga naho wobuze uko umuntu umwe rusaku nk'akarorero. Usanga ugenda urabiheba. Washaka kwa cyari ikintu bakuzi ko muri ejo canke hirya y'ejo, cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri heze. Ana kuma bibaza ngo wa wundi. Ikaba rero na Krishna capitation yaguha. Ariko wowe ukabuzi ibanga ryawe na Kristo. Kandi abantu bakubwira bakavuga ati yari ameze uko, uno musa ameze uko. Nico ndakwipfuriza. Turageze inyigisho yacu mu gitabo cya Filipi, igice cya 4, Filipi chapitre 4. Abajya Filipi igice cya 4 umurongo 8 n'icenda haravuga gutya. Filipi chapitre 4 verset 8 à 9. Haravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose. Mwumviriza amajambo nakomeye. Ayari yababwiye ibintu bitandukanye. Agaruka no kubyerekeye ngene bakwiye kwiyumvira. Mwumvirize neza. Ibisigaye bene data iby'ukuri byose, qui est vrai, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose. Urumva? Ibyo kubahwa byose, ibitunganye byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, mube ari byo mwiyumvira. Urumva ibintu tuba kwiyumvira ibyo ari byo, iby'ukuri byose, iby'ukubahwa byose, ibitunganye byose, ibitanduye byose, ce qui est pur, iby'igikundiro, ibishimwa byose, nihaba ari ingeso nziza, nihaba ari gushimwa, mube ari byo mwiyumvira. Urumva umushaha wawe cyo kuba wiyumvira n'ibyo bintu. Ame ya nk'umwana w'Imana. Umuntu ahora neza. Ibindi ko ndabibwira abantu bavutse ubwa kabiri. Uko apere yanje niyo kurera abantu bavutse ubwa kabiri, ndumurezi ndumwigisha. Sindiko mbwira abantu bataravuka ubwa kabiri. Abataravuka ubwa kabiri abwirwa ubutumwa bwo kwiyambura wa muntu wa kera, bakambara umuntu ushasha yaremwe mu ishusho y'ukuri, ariyo yo muri Kristo Yesu.
hanyuma bakamwizera bakarongorwa nawe. Ariko twebwe turi muri Kristo hariho intambara mu mushaha wawe, intambara yo mu mushaha wawe. Intambara yo mu mushaha wawe niho hari ibintu bibi byose ugwana nabyo, bijya byose ugwana nabyo urabizi biri ngaha, ntibiri mu mpemu yawe. Kumwe mu yawe rero mu mishusho y'ukuri no kwezwa kose kuva ku Mana iragororotse. Ariko umushaha wawe wacafise ibibazo, nje tumushaha gushavura ukarandamuka yo abantu bakaba bakutinya n'igihe bariko barakuvugisha ukamengo bama bari wozage bazi ko umwanya wose ushobora kubita ijambo rimwe, amajambo yawe akaba ari urwembe, akaba ari inkota y'ubugi bubiri kubita ugatabura, ugasanga ibyo byose bihagaze ngaho mu mutwe. Muri make ibyo si bishimwa, ibyo si ibintu biragireyable, si ibintu byiza. Oya mwene data, aca abana 90 ibyo mwize, ibyo mwakiriye, umvise rya jambo ryo kwiga ibyo mwigishwa, ibyo mwize, ibyo mwakiriye, ibyo mwumvise, ibyo mwambonanye. Paulo ntiyababwira ibyo tabayemo, muba ari ibyo mukora, apana kwiyumvira gusa ariko no gukora, niho Imana nyene amahoro izobana nawe. Bene data, aya majambo n'amajambo akomeye cyane, sinzi ngano yavuga kuko ndi umuntu mwe mugera ndamwizeye kwaza kubikora neza akabyigisha akabitahuza uza kubyumviriza wese. Intambara rero ufise, the battleground is in your mind, not in your spirit. Si mu mpemu yawe intambara, urubuga rw'intambara ruri mu mushaha wawe no munsi. Ingene wiyumvira. Wabonye Paulo atweretse ngene dukwiye kwiyumvira. Paulo yaravuga ubutumwa bwo mu mpemu, ibyabaye mu mpemu, agaca avuga no mu byerekeye umushaha ngene dukwiye kuba twiyumvira. Kuko nico gitandukanya n'umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntagi muri Amerika bita gukesinga, kuvuga ibishego, kuvuga amajambo y'ibishego. Umwe usanga umuntu yarahiye kumbwa ari umwana w'Imana, ukumva ko araya kuri mama wiwe, kuri mwishwa we, urumva akora ibintu bipfuye. Amajambo amwe murazizigenda hero murazizitangwa na ND shaka kuzivuga, ugasanga umuntu nivyo bisohoka mu kanwa kiwe ibintu bipfuye. Ikibazo kiba kiri heha, renewing of the mind. Nuko umuntu ucumenya iti by'ukuri nta mwanya afata mu bintu by'impemu by'ijambo washire Kristo amumenagure ahindura umushaha wewe. By'ukuri hari gihe bibabaza, hari gihe bisaba n'abagenzi bamwe mu kubaheba, ibanza bimwe bimwe ujamo bibagusaba kubiheba. Hari kibazo nkunda kumva ku misore n'inkumi navyo mbi Burundi ariko no ngaha nakunda kunyuma muri Amerika cyane mu jeune barakini pastor ngo nawe ngo urakavya, ngo kuja muri boîte ngo hari kibi kirimo, ngo jewe nigiriye ngo nkitambira ngo sinje mu mafuti ngo gusambana ngo n'ibindi biberayo, ngo je ngo hari kibi. None umuco no mwiza barafatana ko kiroza gutambira muri boîte kandi hari indirimbo z'Imana mu makoraniro ya bene data twokora tugasenga. Nagende muri boîte imyaka indwi, natanguje muri boîte mfise imyaka 14 kuri Galerie Simba babaye Bujumbura, maze Galerie Simba muri ville ikiri boîte kera za Calvados na hali za Havana za Reconcile. Na muri boîte bakanyiba n'ibirato, nta muntu ashobora kumbesha ngo kwa satani ngo waje muri boîte ngo si kwa satani, ni mu mwijima. Wowe wiprotege ukabigira kubera rero mindset tarakira ibyo rero navyiyumvira ko kera kumaze kumenya Kristo akamenya nkamwakira, mindset yanje irahinduka. Ndahinduka undazi ko muri boîte muri darkness ni mu mwijima sinjaye ko nta gikorwa cyo kubaha Imana kimwe kiberayo, iki kimwe ntikiri. So iyo umuntu yakibwa ati ngo nta kibazo kandi avuga ngo araririmba arasenga n'abavuga ubutumwa bamwe baje mu boîte, ubu kiboshwe mind yawe ntiraba renewed. Rero abantu bigisha ngo abantu tugicumura, ibyo ni ibibazo byo kudatahurira mu gimana mu bwagutse, babaguma kuri partie A ya identity yacu muri Kristo. Iyo ni nziza kuyivuga, ariko partie B ni renewing of the mind. Guhinduka umusha. Partie C nayo ni ingene umubiri wawe ugira umuja ukoresha mpemu yera. Niyo nyigisho ya gatatu. Izo bari nyigisho nziza cyane, niza kwizofasha abantu batandukanye. Bamwe bagiriza abantu bigisha ubuntu bw'Imana ngo bagira abantu kwera mu byaha, ugasanga ni kutamenya, ni ko abigishijwe nabi cababwirwa insaku gusa. Tuzoraba ishija mu gima tubira kugira umuja umubiri bisigura iki. Bituzobitahura kandi iza ko bizofasha abantu batandukanye. Bene data, abantu bako badukurikira ndabashimiye cyane. Imana ibandanye bakuzi bakomeze bafashe ibigishe kuvuza amajambo make mu Imana, ndazi ko yavuze byinshi kundusha. Iyi nyigisho mu y'abantu batandukanye, mu cyane cyane imisore n'inkumi, abantu b'abasore n'inkumi bakijijwe muyibaye kuko ndazi kusha kubaganiriza. Ndiko ndababwira ibintu bimwe nabayemo, hari amakosa nagenda bamwe muri pasi kubera kudahinduka mu byumvira, imvugo zitabereye, inyifato zitabereye.
ugasanga hariho ibintu bya comportement caractère ufise itari nziza, ariko iyo ujanye imbere ya Kristo aguhindura, kumenagura, ukaba umuntu mushasha, uyumvira gushasha, uvuga gushasha, wihangana, urengera, ubabarira, defuka naho ukibandaniriza ubuzima bwawe, kubera umushaha wawe wiyumvira gushasha. Uwo muntu yumvira gutyo ntibamuhuje uko muyumvira. Iyo mudahuje n'umuntu mu byumviro, biragoye ko kenshi munabana n'abagenzi, kubera usanga muguma musekana. Rero umuntu wako musekana, hora mu bisobananye ubuzima bwawe, nawe murekere mu vyiwe. Iyo umwigishije ntiyumve, umubwite ijambo ry'Imana kubona ntagutawe, mureke ko yowe bandanya. Imana niyo mwigisha mukuru, twebwe turi ibikoresho bisanzwe, ariko master ni Jesus Christ. Mugire umunsi mwiza. Inyigisho ya gatatu muyitege vuba cyane, tuzobashikiriza nk'ahiga hejo. Ndizeye yuko umwami Yesu yabafashije. Muyiha abandi, muzosanga no kuri YouTube, naho nyenzo yisangayo. Kandi muje kuri YouTube, hari amavideo menshi mushaka kuraba, mwebwe gusubscribinga hariya, kugira igihe cyose dushize ko video muze muraronka inyigisho, mumenye ko haje video nshasha. Hari izo mu Congereza, hari izo mu Kirundi, hari n'izihari mu Kirundi no mu Giswahili, usanga dufite interprete. Umwami Yesu abageneza, mugire umunsi mwiza muherereye.